Na 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 yeah. Oh yeah, I'm sure TV ikora neza puja abaririmbyi bakiri down irabitaho bikwi niyigera icagura I'm sure TV yeah yamayitaho bose niyigera icagura yeah reka mvuge yuko ndayikunda iragahoraho I'm sure TV yeah is the best in Ibuja town yaga. Hello beautiful people, ushaka ibintu vyiza, ushaka ibintu biteguwe neza, fyonda subscribe, like, kora comment na share, ukomeze kwironkera inkuru zitandukanye z'aba artist, sport n'ibindi. I'm sure TV, you the best. Hello nshuti bagenzi mubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri Ami Pro Show TV twizere ko mumeze neza aho muri hose ni Rusi presenter kuri micro ariko ndakwibutse botare bwakore subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bararonka ibikorwa byacu utibagiye gukora like canke dislike kimwe muri ivyo urumva ko kiba gikenewe na ashia ku bane wiyango nabo birabire ivyiza uheje kuraba canke uhejeje kuba canke ivyo kuraraba kuno mwanya utibagiye gukora comment ku byo uzoba wabonye canke ivyo uhejeje kuraba kugira ngo byose bigende neza haba icyo dukosora canke haba kudushimira ku bikorwa byacu n'ibintu bimeze neza cyane ku rundi iruhande kuno munsi Rusi presenter nagaragaje kuzana umuririmbyi yitwa Young Prince ariko arabikora afite indirimbo zigera kuri zitatu yabikoze neza mwaka wa 2020 ndetse n'uwo akirika arabikora agishiramwe ingufu cyane kuko ubona ko ari umuririmbyi akiza mu muziki agafata indirimbo zitatu agashiramwe video zigera kuri zibiri bisigura ko ari effort dasanzwe reka tuyage nawe kugira ngo tunamenye byinshi kuri we hamaduze tumenye n'ingufu iyo ziko zazanana n'ingufu ariko arazishiramwe abariko arazimufasha ni bande ndakuramukije Losi umeze neza ndashima icyambere nuko umwaka mushasha watwese boss yeah ore muririmbyi witwa Young Prince Young Prince ni izina rimeze gute niryo wahawe n'abavyeyi cyangwa kumbure woba witwa Prince ariko Young ariko barishizemo nkuko abaririmbyi bacha bavuga tekanishiremo ama nickname yanje ya chenzi na hawe n'abavyeyi kwanza premier man nitwa Hakizimana Enoch ariko ukazina ko wenyanyuzi bw'umuziki wanje nitwa Young Prince bivanye n'ingene banazira Prince kera ndi muto banazira Prince nanje campukatiye kandi itekajanye bari bamenyere banazira Young Prince niko ndakoresha muri muziki ubu yeah Young Prince ko numwanya rumuririmbyi afise indirimbo zigera kuri zitatu kuri account yawe ya YouTube yitwa Young Prince Boss indirimbo zitatu ku mwaka wa 2020 indirimbo zibiri umwaka wa 2021 indirimbo imwe yasohotse mu kwezi kwa mbere turimo ni kuki hasohotse indirimbo zibiri mwaka wose wa 2020 ya novuga ko muri 2020 indirimbo nazisohoye zibiri cyarimwe parce niho mu mwanya wanje ntanguye kwinjira neza muri game mvuga ati reka nereka abafanzi banje inguvu mfise nibibaze ko noba nkoze imwe ngo nce nzima nakoze zibiri ko ndabereke courage mfise muri musique kandi nkibandanya bari bamfashe ritime nyene kuri ubu ndabona iyo ndiko ndaja sinkava kujya umuntu naje nyine natanga mfise mugabo maze gukora banana nkacanzana haya avec na video yari amateka menshi abantu baciye bakunda kubera ngene babonye n'inguvu nzananye zose gukora ibintu bibiri cyarimwe ku mwaka umwe n'ikintu kidakunda gushobokera benshi kandi ku mezi gwera mu kwicuma ni ibintu bidashobokera abantu si bose basi bibatwara uburyo bwinshi mugaje w'Imana yaramfashije. Uravuze yuko wasohoye indirimbo zibiri kugira ngo uryohera abafanzi bawe wari usanzwe ufite abafanzi ho ya abafanzi nda bafise kubera benshi je nakunda gupostinga amakapela kuri Facebook bakavuga ati vraiment wewe ufise impano idabero ijane muri studio ntigufe kubusa ya watanguye guposta amakapela utaraja muri studio kuririmba ya je nari mfise kungene nari imeze nashoye gusubira mu indirimbo ya Iva Bulavana abanyarwanda ba Kina Masterland ba Fizo ndiko ndakwita nka kapela nka postinga gusa tujiste ndiko ndasubiramo kujya nyene nko nka karaoke kujya bagira ya bakaca bakunda ingene ndirimba bakambaza eske uri umustar nkavuga ati je ndandika mugasi ndaja muri studio muga one day ninajayo ndazi muzonyumva Young Prince wariwe ya indirimbo yitwa Banana niyo ndirimbo yawe ya mbere yasohotse ari audio gusa ko hari mwaka wa 2022 hari ku itariki ya 2022 nyene ukwezi kw'icenda ntibagiye urumva ko ryari ryambere ryo muri studio gusohora indirimbo nk'umuririmbyi byagenze gute ya kuri Banana
nivyangoye sana paske zirya melody nari maze imisingira z'abandi ba star zaramaye fo yo gutuma nja muri studio mfise inguvu kandi ntacankuruze na kimwe kuko byose byagenze neza ku majwi kuri instrumental byose nabigendeye ko neza en plus ndibaza Banana ni chance yagerageje no gukundwa n'abafanzi banje maze kuyipublia ku social media barambwiye vraiment talent ufise ahubwo gira media tour iyo indirimbo urabe ikizo kwinjiriza amajambo ari mu ndirimbo yitwa Banana ameze gute? Ku majambo ari mu ndirimbo yitwa Banana nashatse kuvuga ko yari umukobwa nariko ndabwira forever yuko tuzohora naca ndamwita my banana kuko niko ndamupromisinga ndamubwira ko nagira ikibazo ndamukunda kandi tuzokwamana ibihe byose bivanye n'ingene ndamukunda. Wakiriwe gute muri studio ugiye ijya mbere? First time ngiye muri studio banyakiriye neza kuko nagiye muri Magic Touch Production kwa Soul on the Beat cyasanga ni studio ikora neza amplis itaho n'aba upcoming n'aba superstar bose nticagura ikora neza vraiment mu camake. Uramaze gupima kuja ku yandi masije kugeza ko no mwanya ifite indirimbo zitatu zose zakorewe kwa Soleil. Mbega ho uramaze kuja handi kugira ngo ubone impinduka zoba ziri hagati impinduka kuri wewe ndetse n'itandukano riri hagati y'ama producteur batandukanye cyangwa ama production atandukanye? Ibyo ndamaze kujayo sirimwe ndamaze gutembera paske bavuga ati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze hose ndagenda nkapima nkaraba eske uko bafatana hajya nuko la difference yari ni yagute nuko nasanze ku zindi studio bashira imbere ikitwa ubu superstar uburambe mu kazi mugani bamenye ko Natala yo bivutse ishoye gukora amateka cyo gituma navuze ati ko kabanze nkorane na Soul on the Beat mbona umwanya wiwe upanga neza gwa programme nihinduka mugabandi byarashika ugiye bagwa programme ya Diesel ugashamba ngo no musi nukora uzokoreje ugachamplis ugasanga programme yawe kwa kurundi mustar ukacuvuga ati kwera ubona atazi nwagira nini nta nibyo gushana na producteur wazi no kububaha ukacutaha nyene nkuko nyene ucamva ko byari so sana bro ni hatari. Kuno mwanya ugeze ku ndirimbo yitwa Show Me wayisohoye muri kuno kwezi kwa mbere turimo kuno mwanya mu mwaka wa 2021 Show Me ivyagenze gute ubutumwa buri muri Show Me? Ubutumwa buri muri Show Me nashatse kubwira umuntu umusista umukobwa cyangwa umuntu afise umusheri bose kwa ni message twe dutanga message kuri ku banyagihugu nashatse kumubwira umukobwa eske montre-moi ton amour parce que urashaka kubana n'umukobwa mu rukundo ukaba umukunda mwitaho byose umufasha mugo ukabona kari contre nawe we mutari kumwe ucugerageza kumicarika quelque part ukamubaza eske urankunda by'ukuri nimba nkunda show me your love show me love urumva umubwiye show me love bivana n'ingene uri kurayimusaba arabaca bibaza ngo show me love ngo ni apoho ibintu by'ama sexuality no show me love n'umuntu akwereka ko ari siri kwa gukunda vya vrai ukabibona ndazi nawe umuntu agukunda urabibona ukavuga ati vraiment umuntu ngena nyitaho ningene amakeya arankunda nico nashatse kumubwira eske show me love kunimba nkunda montre-moi. Uvuze nkuko oja nifuza kumenya indirimbo yawe igira kabiri yitwa Hi nanye nifise video Hi turumva ko ari kuramutsa umuntu ko ari kuramutsa bigeme kuramutsa abandi. Hi indirimbo yanje Hi naramukije kira murundi wese abayi Burundi namubwiye uko paske ijya Hi irayobeye ni Hi yo kuramutsa c'est bien kandi nibyo navuze umbonye vuga Hi ngiye vuga bye sawa uzi nabivugiye iki nashatse kuvuga mu camake arige mu kazi kawe nkawe par exemple wewe urabona ko urumaze kwa journaliste azwi mu Burundi urafise izina rinini uramaze kumenyekana ugaca usanga jewe utaravuma naragufitiye akabifu mugabo mbonye uhitinze nangoye kwandika ari bifu nini renze imwe ya kera mugabo wewe bivanye n'ingene watayumfitiye iyo bifu ucimbwira Young Prince umbonye ndamutsa kandi ni wabona ngiye nsezera nta kabifu dufitaniye mu ncamake yashatse kubwira abantu mu bikorwa byanje ndiko ndakora nibangirire bifu bambone ko ndi star nk'abandi kandi message ndiko ndayitanga kuri bose nk'abandi bambonye bandamutse ngiye bansezere nanje kandi ndabaramutse nuko nyene nashatse kuvuga mu ncamake. Indirimbo yitwa Hi hari ukuntu iririmba igasa ritme n'umwe mu baririmbyi b'abarundi kumbure tudashobora kuvuga izina je ntashobora kuvuga izina ariko we kumbure bishobotse ashobora kuvuga izina giwe kubera ko umuntu yagerageje kumviriza hari ukuntu umuntu yumva bigomba gufitanira isano n'umwe mu baririmbyi bano mu gihugu cy'u Burundi ndetse afise izina rikurengeye rigusumba. Nivyo ico nubeshe kabisa parce que je ndibaza iyi Hi kuyikora yari ifise igituma
je ingoma umuntu bafitanye isano ndamuzi ni Fablove so numu best nemera aririmba fresh kandi abikora neza amplisi na style yiwe ndayikunda sana nico gituma naciye nkoranje muri melody ya trap kugira nereka abantu ko nshoboye no muri hip hop yeah. Fablove mu baraperi bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi twemera kubwa wemera ndenga wemera Fablove nyene canke kumbure wowe ufise wundi muraperi woba wemera ariko ukaba warashimiye gufata ritme ya Fablove kuri iyo ndirimbo ya mu Burundi mu baraperi je ni Fablove gusa ya Fablove. Tugiye kuba R&B wemera nde? R&B ndemera abashika nka 5 Satbi Farias na Masterland ngaca nemera n'abandi bariko babikora neza na Lolilo ndamusupportinga parce que umuntu yakoze akazi karekare mu muziki. Meme Kidumu ndamukunda nawe nyene sana kandi sana parce que ujya ni repère de la musique du Burundi ndavye ngene akora ni yakoze na collab urumva ko ariyo la différence yabayeho. Iyo ukunze umuntu ufise cyo wamukundiye abo bantu bagera kuri 5 ukunda aba R&B bacu b'abarundi bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi bubatse n'amazina icyo bakundira umwe icyo umukundira nka kimwe canke bibiri ya ntatevye novuga ati nka Fizo ndamukundira ingene yandika musique n'ingene ari azitwara sivyo. Masterland ngaca nkunda kwanza uburyo yashira kanuvera mu muziki wiwe melody urumva byose birimwo wewe urumva nta kimwe nkuramo kuri Masterland urumva melody uburyo ingene yandika byose biri kumwe ama satellite di Burundi nuko nyene ni nka Masterland parce que n'abantu bakora R&B yabo gatuma imanuze ya effort yo kwandika nanje yindi musique kugira nanje nkore ndabe eske aba bahungu bakoze style nkiyi jewe sinoyikora nanje ngo intoke hama Kidumu wewe ujya ni chef vraiment ujya ni chef nkunda byose indirimbo yiwe ndayirepeta nk'abandi ndayitora nkayisha mu mutwe nkayafisha ni nkuko nta musani n'umwe mwabo mvuze no guha capella yiwe mu ndirimbo yiwe parce que umuntu mukunda bufise n'indirimbo yiwe ugenda umukundira Lolilo Fizo Satbi Masterland na Kidumu bose mfise amakapella yabo kikwereka ko mba ndabakunda mba ndazi n'ibikorwa byabo ya yes nka Kidumu indirimbo imwe gusa yakuryohe niyi ya Kidumu naweza nikasema hii nyimbo yenye alitwaga akasema kama ni mapenzi ya kuniuzi kila saa ya kunifanya mikulia ya hiyo ndayikunda sana urumva deja ucabumva n'ingendo ndayitangura ko ndumusupportinga sana gusa ya vraiment nayikunze sana muri kamwizi. Big Fizo indirimbo ya kuryohe niyi imwe gusa ni wewe nkunda na utavyumva umutima n'ibitekerezo warabitwaye je ndababara nkiyumanganya nkashavura nkapfa nkiyumanganya nkarira nkihanagura nkashira numva urambabaza. Uravuze yuko indirimbo urambabaza yasohotse ariko nawe ufise Show Me ariko mu gihe tuzi ko urambabaza imaze imyaka igera kuri 3 niyirenga iri kuri account ya YouTube ndetse izwi ariko Show Me ikaba ifise indwi imwe gusa imaze gusohoka byagenze gute kuba ijya urambabaza yasohotse wowe ufise Show Me ya urabona mu buzima hariho ikintu kiba sivyo ugasanga wico kintu wakibayemo ava ikintu ngaje vuga ati ye kumbe ro sinafise ikintu nayi gushaka umugaragaro uyu mpeta cyagisohora kumbe wewe wari wagiteguye ava muga kubera agenda kironganye n'uburyo bwinshi cyenda gishaka umugaragara iyo ngoma yanje Show Me narayanditse mbere ndafise n'izindi ngoma nanditse zimaze nka 5 zitaranakogwa iyo narayanditse ndabika quelque part Show Me mvuga ati iyi ni indirimbo indyoheye reka nanje mbanze nkireye nkori iyi ndirimbo yitwa High nkabona isohotse ijya Show Me zoca ndayizana nanje ize gufasha High mu mugongo ibereka abantu inguvu mfise ko aho mvuye hajya nsimbi hajya nza ndundi muntu nayanditse ava vraiment nayanditse ava ya kuno mwanya umwaka wa 2021 ubona umuziki wawe ugiye kumera gute canke ku mwaka weze wakoze indirimbo zibiri uno mwaka umaze gukora indirimbo imwe target yawe imeze gute imipango yawe imeze gute kumbure uzo gusohora indirimbo nyinshi canke zike bizovana na gahunda yawe ya je target mfise niyo gukora kugira abafanzi banje babone ko mu kazi nanje ndiko ndatravailler parce que umuntu supporting umuntu ariko arakora sivyo kandi mpagaritse nawe ucucika inguvu bisaba ko nkora kugira nawe ubandanye ongereza amahirwe yo kugira support so uyu mwaka 2020
novuga ko nzananye inguvu nyinshi parce que ubu nzananye inguvu nshaka ko n'ibikorwa byanje bibandanya bishika kure sana bimenyekane kure no iwacu gusa mu Burundi nshaka bishike no hanze parce que igikorwa gikora kiguma mu nzu gusa si byiza irifo ko gisohoka no hanze ubu nzananye inguvu nyinshi muri 2021 nubwira abafanzi barindire gato nko mu mezi abiri barabona ikindi gikorwa nza gushaka umugaragaro kandi bazogikunda ndavyizeye ya hajye muri ivyo gusohora indirimbo nyinshi mu mezi yegeranye biraga ico bifasha canke hari ico bihomvya ya gusohora indirimbo nyinshi mu mezi yegeranye ico bigufasha gato nuko gusa abafanzi bakona kumenga uri kurakora cyane mugabo bironona bituma bizimisha indirimbo zawe muri zimwe zigatakaza 6 bivanye n'ingene wazegeranije parce que indirimbo nikwiye kurira kuyindi meme na style zya mpuzu twambara uguze style no musuka yambara ijo gacuzana nshasha igenda cita de mode bisaba kwanza kumanza kwerekana kiya gikogwa kikapibriwa kigirwa promotion kikerekana ko kiri ku rubuga cyakunzwe urabibona nuza ama feedback kigira umaze kuyabona kari meza ucuzana n'indi kindi gikorwa kiza gusupportinga kijya bivanye n'ingene uko araba ko kijya gitanguye kugenda kiramanuka kijya kindi kijero gica gisaka kikakiduza so novuga ati ko jewe sinzokora byinshi ndabimatanya ahubwo nzokora kimwe nanga espace kugira ndabe ingene ibikorwa byanje bavyakira rya espace iri hagati ni y'aba fans inyereka urugendo rwabo kugira begere hari imbere nanje ndiko ndaja umwanya ungana gute baje bankurikira birutse cyane nanje nziruka iboneka yuko kandi nkuko vyama bivugwa cyane ngo nuko umuririmbyi akiza mu muziki agitangura akazi kiwe ko muziki ahani akunda kugira ibibazo vy'akantu kugira ngo aje muri studio yagera muri studio bikanamugora hariya ariko kumburi we ku vy'akanoti ho vyagiye biragenda gute vyarakoroye kugira ngo uronke akanoti kuko ufise video zibiri ku ndirimbo zitatu mu gihe tuzi ko hari aba upcoming nkawe baza n'ubwo bafise inguvu nyinshi ariko ivy'akanoti bikabagora we bimeze gute ya novuga ko jewe hari ikintu nasabye Imana dufate jewe muri muziki yanje gura 2020 nasenga Imana mvuga ati igikorwa ndiko ndakora mana uzonje imbere parce que jewe mvuga ati sinshaka no kuzokoresha imiti mvuga ati promotion Imana izoma niyo nzotora rero Imana nayisabye mvuga ati Imana je ngene 2020 nze ntangurane yindi speed ntari niteze kandi ntabeshe muri 2020 ijya support ya video irafisa aho yavuye kandi ntari niteze yavuye muri Amerika muga yaraje no mu vacances yaramfashije mu gato yaravuga ati petit ndabonye travail yawe akirakora video dufate je amahera nduvati aragoye nivyo kurondera me gusa Imana yarabimfashije mwo naje simbona ingene yaje nyaruka mahera nsanga muri studio ndiko ndajayo video ndiko ndazikora amplisi n'abafanzi baca baza baransapotinga barambwira uko zigishasha tubwire arico tugufasha tuzogikora nta kibazo kuko nta muntu anyegeze ikintu kiba ku buzima burya umuntu azonyegeza ibintu vya support abatazi ikintu icari cyo support ni ikintu umuntu yagufashije muhe respect hari hose umubwire vraiment kuri support yawe nitumye ngera ngaha ya baramfasha nibindi nkifasha sometime ya seconds ati sinzokoresha imiti nzokoresha support ibonetse niyo nzokoresha hari abantu bakoresha imiti mu muziki ya mu muziki ndazi ko beshi bakoresha imiti hariho benshi parce que ukoresha imiti hari abacibaza ngo imiti koma parce que dufate ari umuntu ashaka ngizina ngo nirimanuke agenda kubafumu ngo izina nirikoroke burya izina Imana ishatse ko rimanuka nta muntu yoriduza umufumu ndibaza hagati ya y'umufumu n'Imana Imana ifata the first place urumva maze kuronka ikibanza ca mbere meme n'umufumu n'Imana imuramutsa ikamubwira vyuko no musi none umva gute noja je ku mufumu yavyuwe n'Imana habwo nsaba Imana ingire promotion akazi kanje muze n'abajournaliste twumvikane duhuze neza ivyumviro bamfashe niterera imbere je nta mufumu nizera vraiment ndamupinga sana vraiment kumbure umuntu aravuga ikintu yiko kibaho hari nigi usanga afise no buhamya kumbura amaze kumenya ati ngo nakarabikora umaze kumva banga ya Jesse novuga ati ngo abaririmbye ngo no badondagura ngo abanaba gusa ikibinyereka gusa meme mefana barambwira ngo mane ngo kazina dawa usanzwe iyo neno yani yere vyerekanye ko bobo barazi ko imiti ari ituma ngo abantu bitwa amazina yaya kumbe kuri je ndababwira kandi je nama nabivuze navuze atuko jewe izina ryanje rizoduganwa abangira promotion nibo bazonduza n'Imana yanje nizobacamwo bavuga ati Young Prince reka tumufashe atera imbere mugabo jewe guca mu miti sefo kubera n'abafanzi nababwiye uzon supportinga kubera imiti sindimo
ya nababwiye vraiment uheruka mu ishengero ryari jewe mwishengero sinavuga ati mperuka ryari kwanza ndi n'umupentecote manzi uvyumve Eglise Pentecote turayibona njya mu kinama rya etage niho nabatijwe urumva ndi umwana wabo deja muri liste ndimwo ndatonda gusa sindirimba sinari nsanzwe ndirimba mu isengero gusa ndirimba muri Sunday school nkiri muto muga gusomunda ujya bavuga ati umusangwa ujya yinjira komsa gashima Imana hamagata komsa. idini rya Pentecote riremera ko umuntu aririmba profane music oya Pentecote bisubiwe profane ni supportinga me gusa je kubera nize Imana yanje Imana ndayibwira kuba ndirimba profane ucubana n'ibikorwa ngenderamwo kwera Imana niyimbona noja mu isengero ugasanga ndi umuntu w'umumaraya ugasanga ndi umusuma nywa amabanki ni nkuko nasabye Imana je katasigara nzonywa tataba inzonywa n'inzoga ntayonywa na nivyo niduhuza a zero byose ni zero kuri jewe kandi mfise aba friend babinywa na muziki yanje uzoyiteza imbere kuko nawo Pentecote yanga abaririmba profane mugabo jewe akazi ndimwo urakabona ndiko ndafise ico nkeneye guteza imbere umuryango wanje urumva sindi muri profane ngo kubera ikirori ndi muri business nakazi nico gituma jewe bavyanka babikunda je continue ngoma nkora ya ndabizi ko batabye bikunda ariko ndabandanya ntaravayanye n'uco byumva ya akapera ku ndirimbo Show Me imbere ko turangiza ikiganiro. Okay, ntaso. The way you dance, the way you bebuta bituma aho ndimbura control niyo mpamvu ndimo mbikubwira ko namaze kwibera mu rukundo uyu munsi sinkumva iruhande nasinga ndeba ngo bariya ni bande mvuge ko ari je nkukunda bigaragare no mu bagenzi bawe nkundiye I go be your man nawe mbwira that you go be my wife sukubesha memeza misave keje temeni we rukundo rwanjye show me love baby show me love uyu munsi nukuri nije nawe show me love madale show me love egela slow ngiri cyo nkubwira egela slow ngiri cyo yeah Yes, indirimbo imeze neza cyane indirimbo vyumvikana ko yanditswe neza kundi ruhande reka tugushimye ko wafashe umwanya wawe ndetse hoba hari akajambo kamwe kuba ariko baradukurikirana kuno mwanya kuri Ami Pro Show TV ndetse ugire kunibutsa abakurikirana social media za kugira ngo banamenye abashaka gusanga ibikorwa vya Young Prince kugira ngo babandanye bagutera intege babandanye banagushikira mu bikorwa vya ya imbere yo gushimira kwanza ya Ami Show TV no manza kwanza kubwira abafanzi banje bankeneye kwanza bandondere kuri channel yanje ya YouTube kwanza nkuko isanzwe izwitwa Young Prince Boss ucumbona hajya nyene ukiyandika Young Prince Boss ucubona ugacugira share partage urayumva mu gifaransa like ariyo j'aime comment commentaire comme ça hamwe n'ibindi nyene bikenewe kugira tubandanye twese dutezanya imbere kuko hano muziki ndundi tutagize support kuri twebwe nyene twatera imbere iyindi nawo noshimira Ami Show TV novuga ko sinuko ndabashimira ahubwo novuga ati ko Imana ibandanye bateza imbere parce que iki gikorwa mukora n'Imana iracandika kurya support ni kintu Imana igendera hafi umfashije today Imana nayo yafise kumwe n'ikigufasha so novuga ati God bless you kandi mubandanye mubikora nkuko nyene na cyane wewe nyene Losi ndagukunda sana naho ndakubonye first time mugabo nje mbona ko baye mu best sana kurusha nkuko twari tumenyeranye ubu biciye bingoyera sana so nuvuga ati ko muzobandanye mufasha n'abandi bastare bariko baraza nkatwe kunyene eka nabari hejuru badusumba ndabibona ibiganiro vyanyu ndabikurikirana mubandanije uku bizoba byiza cyane kuko bituma n'umusare atarazwe amenyekana ni benshi cyane mwafashije naho nashimye kubavuga mukiriko kandi izindi tarazira caza zijya habona nyene kandi mubandanye kunyene Imana bahezagire mu kurangiza uduhe akapela ku izina rya Ami Pro Show nako ku izina rya uduhe akapela ku izina rya Ami Show TV Ami Show TV kugira ngo vyumvikane neza kuko turazi ko muririmbye hagiye hose abafise kwitegura ndetse bazi amajambo bafise mu mutwe agendana nayo inyisho bazifise ku muntu ya comme ça dufate umuririmbye n'umuntu yamari lady parce que ikini ari cyo wabamwo wama uri ufisemo point 4 fulani nyene igufashe kwerekana ko ari wewe nyene vya vrai okay kapela kuri Ami Show TV ekanda kagonje gatoyi na 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 oh yeah Ami Show TV
ikora neza Buja, abaririmbyi bakiri down irabitaho bikwi, niyigera icagura Amisho TV, yeah, yamayitaho bose niyigera icagura, yeah, reka mvuge yuko ndayikunda iragahoraho. Amisho TV, yeah, is the best in Buja town, yaga. Yes, good sana. Yari Rossi presenter kuri micro, yari Amisho TV. Urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane. Ndakwibutse wowe utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo byose bigende neza, uje mu rutonde rw'abambere bararonka ibikorwa byacu, utibagiye gukora share ku bandi ngo nabo birabira ivyiza uri kurirabira cyangwa uje kuraba, utibagiye like cyangwa dislike, comment kucuzoba wabonye, hama biheze bigende neza, haba ico dukosora cyangwa haba kudushimira, haba kuduhayagiza, byose n'ibintu biba biri ku rutonde kandi birameze neza. Ni bye bye, dusubire ku kindi kiganiro gikurikira.